Yesu Kristo ashimwe cyane. Dusangira amajambo dusanga mu gitabo c'Imigani igice ca 16 umurongo wa 18 haravuga ngo ubwibone bwitangira imbere yo guhona kandi umutima wihaya witangira imbere yo kugwa. Dusangira ijambo rivuga ngo ubwibone no kwihaya ni bibi cyane. Muri ino si ibintu tugenda ducamwo ari biba ari vyiza, Imana ibiriko irabibona. Hari umugabo dusoma mu gitabo ca Esteri yitwa Hamani, yaratunze cyane kandi atonye ku mwami, ariko amafaranga ntiyigeze ashobora kumugurira icubahiro nk'uko yagishaka ko abantu bose bakimuha. Umunsi umwe aravyuka mu gatondo aja ku mwami kumusaba kugira ngo amuhe Moridekayi amumanike ku giti. Umwami amubonye aca aramubaza ngo mbega umuntu jewe umwami nkunze guha icubahiro yokoregwa iki? Uwo mwanya nyene Hamani aca yibwira yuko ari we umwami agomba guha icubahiro ko atawundi. Aca arashunguruka aramubwira ngo umuntu umwami akunze guha icubahiro yokwambikwa impuzu y'ubwami, agashirwa ku ifarasi y'umwami, hanyuma umuganwa asumbye abandi icubahiro akamuja imbere akagenda aramwamamaza mu gisagara ngo umuntu umwami akunze guha icubahiro uku niko agirirwa. Umwami avyumvise aca aramubwira ati genda ivyo nyene uko bivuze ubikorere Moridekayi. Uwo Moridekayi ndabibutse yuko yari umuzamu wo kw'irembo, niwe yahora atunamira Hamani bikamubabaza cane. Yareka kumwunamira kuko yari yaratahuye yuko uwo kunamirwa ari Imana yonyene. Kandi ndabibutse yuko burya Imana umuntu umwe yahaye icubahiro ni Kristo Yesu. Niwe yahaye izina risumba yandi mazina yose, amavi yose aravuga ko azomupfukamira, n'indimi zose zature ko ari umwami kugira ngo biheshe Imana data wa twese icubahiro. Hanyuma rero uwo mugoroba nyene arataha Hamani avyiganira umudamu wiwe n'abahanuzi biwe. Bamaze kuvyumviriza baramubwira bati nimba watanguye gucuranguzwa imbere yiwe akaba ari umuyuda, nagenda kubwire ko atawuzoshobora. Hanyuma uwo mugoroba nyene wari uwo mugoroba umwami na Hamani bitaba ubutumire bwa Esteri. Ndababwira yuko ari wo wabaye umugoroba kuri Hamani mubi wo gusubizwa hasi, hanyuma Moridekayi nawe ashigwa hejuru abihawe no kubaha Imana no guca bugufi kwiwe. Inshuti uri kuranyumviriza, nagira ndakubwire ngo igihe cose uzogira umutima wishira hejuru imbere uzohasanga agatikizo, kandi umutima nawo uciye bugufi imbere uhasanga icubahiro. Nuko rero tubaha Imana twongere duce bugufi, tuzohabwa icubahiro tutarinze kukirondera mu buryo bubi. Imana ibahezagire.